Matayo igice cya 27 niho tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 51 dusome tugeze ku murongo wa 56. Ibitangaza byabaye Yesu acika. Igihuzu gikingirira hera cyane urusengero gitandamuka mu kubiri. Uhereye hejuru ugashitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasadagurika, imva ziruguruka, imibyimba myinshi y'abera bari barasinziriye irazurwa. Bava mu mva amaze kuzuka bashika mu gisagara cyera babonekera benshi. Umugabisha w'abasozi 100 n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye isi tigita n'ibibaye baratinya cyane bati n'iby'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Reka nongere twisengere, ndabasengere nisengere. Mana aya majambo na yacu, Mana aya majambo nasobanukirwa imitima yacu. Mana aba bantu baraha bose mwami nibagende basobanukirwa ibitangaza n'ibimenyetso byakoretse kugira ngo dukizwe. Haleluya. Mwami Mana yo mwijuru, tugomba mwami ahantu turi muri iki gikorane cyacu, tugomba twirukana abadayimoni, tugomba twirukana impwemu mbi zisamaza abantu ngo ntibumve amajambo yawe. Mu izina rya Yesu Umunyanazarete, mu izina rirengera n'amazina yose Mana, tugomba ijambo ryawe risobanuke, umuntu wese agenda atahuye. Mwami urakoze, ndagushimiye aka kanya nako mwami. Zigama mwami ubugingo bw'umuntu wese atahure neza, n'imihogo yanjye mwami mvuge neza, nshikiriza ibanga washize mu mutima wanje, aba bantu bose batahure icyo tugomba ko turavuze. Urakoze mu izina rya Yesu mwami, amena. Haizi iminsi mikeyi, iminsi ya Pasika cyangwa iminsi y'ugufa no kuzuka ku mwami, nsomye ayo majambo yabaye maniniya mu mutima wanje. Igihe ngo Yesu yacikana ari ku musaraba, bazabona ngo aracikanye izosi rirunamye. Umuntu yari mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo azasanga ngo agize ngo arabona ngo azabona cya gihuzu cyari gikingiriye ahera gitandamuka mu kubiri. Iyo muntu aratangara, cyari gihuzu gifise intimba nini kitameze nk'izi mbuzi z'iwacu. Imana yari yagitunganije nyene ngo kigerekane ko cyari gihuzu gikomeye. Handi turaza kubona mu bigereranywa na mubiri wa Yesu. Hanyuma icyo gihuzu arabavuga ngo cyari gifise santimetero 3 zinduze z'intimba. Hanyuma bazabona kirasadutse uhereye hejuru kugeza hasi. Hanyuma rero umutwe uguma harya, undi uguma harya. Ndagomba kumenya gusubira kuvuga ngo kuko urusengero rw'Imana rwari rumwe nk'uko mubona ngaha hari hamwe. Ngaha mwicaye mwebwe hahitwa ahera. Ahari ngaba abakozi b'Imana twese aha turi hakitwa ahera. Umukozi w'Imana kama agenda hariya rimwe mu mwaka, ntibwari ubukirimbiro. Umwana w'umuntu yari yaramenye gutuma hariya, hari hagoye. Mbere yavuga yuko iyo urenganije ikintu bitagenda neza wacugwa hariya. Rero ahera n'Imana yavuganira n'abakozi bayo, n'Imana yaganirira n'ubwoko bwayo. Ariko Yesu amaze gucikana cya gihuzu, nguko imbere yanyu hobakize igihuzu kirekire kiva ngaha hariya na hariya. Ukama wumva bavuga ngaha ibivugwa ngaha inyuma,
ariko wewe ntushobore kubibona. Niho rero isadutse cerekanye ngo ubu rero umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwigirwa imbere agashika ahera ahera. Yesu nahabwa iki? Yesu nahabwa iki? Nicyo gituma iyo duheje kwigisha ijambo ry'Imana tubona murahagurutse muraje. Ubu rero ntihakira ahera harengeye cyane, ariko ntihakira ahera honyine uko honyine nuko ubuhosi nk'ubwo bw'iki cyumba cyaciye kiba kiba. Hanyuma rero icyo gihugu gitabutse cyabaye igitangaza. Wabisobanuye ni mu Baheburayo. Abaheburayo igice cy'icumi umurongo w'19 haca haza impanuro ngo twegereze ataki komeze tuje imbere atako. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushika hera cyane amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye imezite. Duciye mu nzira yadutoboreye imezite. Muraribona mwese muri Bibiliya? None ko numva amajwi. Duciye mu nzira yadutoboreye imezite. Nsha. Iri ni ubugingo. Isha mu gihuzu ikinze risobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana. Tugire tuti twegereze dufise imitima y'ukuri twizeye ataki amazinda. imitima yacu icucagiwe ngo ivanwe mu bitwagiriza ibibi. imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. tugumye ukwatura ivyizigiro kwacu. ndikubwiye gute? Ndikunyiganyige kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'ibikorwa vyiza, twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane nk'uko mubonye wa munsi wegereza, murushirize kugenda muryo. Amen. Aya n'amajambo meza. Aya n'amajambo umuntu wese yoshira ku mutima. Umukristo wese yashira ku mutima. Twabonye ngo aricyo gihuzu cyatabuka haciye tubona Imana idutoboreye iki? Imana yari idutoboreye iki? Umurongo wa 20. Imana yari idutoboreye iki? Inzira nshyashya yo kwegera Imana. Imana ni iki? Hahandi hamwe twumvisha amatwi, hahandi twamazumva ibihava tutabitahura. Ubu niho tugendagenda kuko twaciye mu nzira imezite nsha, itaciyemo Adamu, itaciyemo Aburahamu, itaciyemo ba Mose, itaciyemo abantu bakomeye ba Eliya, itaciyemo banaka, yaciyemo twebwe. Iyo nzira nshasha yo kwegera Imana iratangaje imbere kubona umuntu umwe yatanguye kwicamo mu bantu b'umubiri ngato. Hari umunsi umuntu yatanguye kwicamo, umuntu yatanguye guca muri iyo nzira yarameza. Murakoze ngo yari wa mwambuzi. Muribuka yuko Yesu ari ku musaraba i Golgota, araho hirya yiwe mu kuryo hari umwe w'umuki, umwambuzi. Mu kubamvu kwiwe hari umwambuzi yarakikijwe n'ibisuma bingahe? 2 byisha abantu, byakoze ibibi, baca babambanwa nawe. hanyuma rero ngo wari bubamfu bwiwe ngo aravuga ngo mbega wa mugabo ngo ko bavuze ngo ko ibitangazo hambaye ngo none ndiho kwibambura ngo natwe ugace dufashe kuko umucurira uri buryo. Aravuga ati yo mbega umeze ute wewe? Wese utinya n'umwana w'Imana. Uyu muntu ntacyaha azize, twebwe duhowe iki? Ibyaha twagize gute? Twakoze. Aca yindukira gutya n'amosozi n'ibiraso bikoreje. Uranyeho
Yesu ngwiki. Haleluya. Ijambo ryiza cyane. Muno munsi iragira gute? Iryo jambo riraryoshe. Kugisuma, kumwicanyi, kumwambuzi, avuze ijambo uranyibukaye, niwashikaye. Yesu ngwiki. Uno munsi uraza kubana nanjye muri paradise. Yesu aracikana. Cagenda muri paradise yo mwijuru. Arugurura umuryango wayo. Nta muntu n'umwe yari bwayigeremo. Aje kugurura umuryango wayo. Wa mwambuzi nawe aracikana. Acikanye. Buno nyine mu Imana iraduga. Ndabona ashize ikirenge hambavu yaho Yesu yagize gute? Yaciye. Amen. Acha yicara muri paradiso yiki. Muri paradiso yiki. Muri paradiso yiki. Niwe yatanguye kuyicamo. Ntiyabaye uwonyene. Nande yasubiye kuyicamo. Ndaci nawe wewe. Amen. Inzimizi. Nsha itari bwace mu bandi. Abantu. Haleluya. Iyo nzira insha itari bwace nk'abandi n'inzira itangurira kuvugira gute mama guhezanye ukwihana. Umuntu yari umwicanyi, umuntu yakora ibi byose bakavuga ubutumwa bwiza agahaguruka hari yagiye munsi y'umusaraba agapfukama. Buno nyene acagira gute? Acaharirwa akaba aciye mu nzira imezite nsha takiyemo abandi. Ariko twebwe abantu bo muri iyi minsi twaragize gute? Twagiriwe ubuntu bugira gute? Kuyicamo. Haleluya. Kandi tubwirizwa kugira gute? Tubwirizwa gukomeza kuyigira gute? Kuyicamo. Uko bigoye ugaca ugenda ugaca hehe muri iyo nzira ukongera ukayicamo. Byongera kugora neza ukongera ugasubira ukagira gute? Ukayicamo. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Ugacuririmba rero. Nasezeye iki? Umaze kuyicamo abasezeye iki? Inzira zose ziki? Nasezeye inzira zose ziki. Sinzosubira guca muri zo. Ngo nasezeye iki? Sinzosubira gute? Sinzosubira kwica. Yesu nashimye. Imana nihabwe iki? Ko natwe twahawe guca mu nzira y'igitangaza. Benshi bari barifuje kuyicamo ntibayiciyemo. Ariko wewe na jewe n'abantu bose turi hano twaraciye muri iyo nzira. Kandi turumva ku mitima yacu si kuririmba gusa. Turumva imitima yacu kwisezerana kwitazosubira guca mu zindi nzira. Izindi nzira zijya mu mahorero. Izindi nzira ntizigira aho zishika. Ariko inzira izodushikana kwandi. Izodushikana kwa Data. Kandi iyo nzira ica nayishimiyemwo. Yesaya yari yarayivuze ko n'inzira y'igitangaza 30. Yesaya 35. Usome muri Yesaya 35. Sinjya kure ngoma ndabere ko umurongo gusa kugira mushishikare kwiga iyo nzira. Yesaya 35 umurongo 8. Kandi azoba inzira y'iroro. Iyo nzira izokwitwa inzira yera. Abantu y'imitima ntibazoyicamo. Ariko izoba inzira y'abantu biwe. Abayicamo naho bamwe ibijuju ntibazogira gute? Haleluya. Nta ntambwe izohaba. Nta gikoko na kimwe cy'ingati kizoyigeramo. Ibizoyibonekamwo. Ariko abagize gute? Abacungu
nibo bazoyicamo. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashika i Siyoni baririmba, umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo. Bazobona uguhimbarwa, bona umunezero, kandi umubabaro n'ugusuhuza umutima bizogira gute? Bizogira gute? Mbega ijambo ni iry'ukuri. Abaciye muri iyi nzira imitima yabo igira gute? Irarema. Imitima yacu ikirema, kuko twaciye muri iyo nzira yera. Haleluya. Yesaya rero arabona iby'iyi nzira itarashika. Iyi nzira rero Umwami avuze kuvuga, iyi nzira ikintu cya mbere kuyicamo ni iki? Twumvise ko no kugira gute? No kwihana. Kadondi ibicumuro byawe byose, kumva umutima uraruhutse, hanyuma ku mugoroba bakongera bakigisha, ugaca ubona ikindi utari bwabone, ukongera ukagira gute? Ukongera ugahaguruka ukayicamo. Tuzokwama tuyicamwo kugeza ryari? Tuzoyicamwo kugeza ryari? Kugeza gupfa, kugeza Yesu agarutse. Tuzokwama duca muri iyo nzira. Kugeza ibyari hakurya mu bihugu by'itongo byarateye imbere, sinzi icyabahumiye, sinzi icyabigishije, ngo bagira ngo umuntu yihanye rimwe ngo biramaze, ngo ujya bindi bice, ngo mbega uza kubibarira umwana w'umuntu iki, ngo bibarire Imana ngo nigwarira. Uyo mwana w'umuntu Imana yamushizeho ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Siko uhejeje kuvugana nabo wumva iki? Uhejeje kuvugana n'umuntu w'Imana wumva iki? Amahoro. Kuko akubarira ijambo ryo kudonda ibyawe, ukazawumva ngo Imana igeze gute? Ngo uzamwumva ngo iki? Ngo Imana igeze gute? Imurari bayi. Uzamwumva umukozi w'Imana urangije, atagira ngo Imana irageze gute? Imana irakubabaye. Wewe urumvira kubabarirwa n'Imana. Bingana iki kubabarirwa n'Imana? Ni ijambo ry'igitangaza. Ukaza wumva bihereye mu mutwe, biramanutse no mu birenge, birasimanganye bya bindi byose byahora bigutera ubwoba. Nicyo gituma iyo nzira nifuza ko twokwama tuyicamo. Ni inzira nziza. Abacunguwe bonyene ngo nibo bazogira gute? Nibo bazoyica. Abacunguwe nibo bazotuma ijuru ryuguruka bakurira mu ijuru. Haleluya. Yesu nahabwe iki? Amen. Umuririmbyi yararirimbye neza. Waruririmbye inzira y'umusaraba niyo izoshikana mw'ijuru gusa. Imana nishimwe. Iyo nzira uzokomeza kuyicamo. Gupfa. Haleluya. Ingenda abinyuma hiwani. Uzokomeza kuyicamo gapfa. Nawe uzoyicamo. Uzochoka. Nimuzochoka mwezi. Bangahe mutazochoka iyo nzira? Haleluya. Yesu nabaheze. Iyo nzira niyo yabonetse Yesu agizate. Umwana w'umuntu yaciye aronga iki? Imezite. Haleluya. Yesu nashimwe. Mora mumpimbari yo cyo kwigishwa tubona abantu ngo kiki. Nariko Imana yaradugendeye bajya barazinzira bazashikana kwa Data. Ije bihugu byitwa barateye imbere nabo basi. Ari anya. None wihanye nakije koroka. Ndagindi kiza kiraza kugira ukibohogwe ugiraza ucuca muri ya batabarwaye ngo kiki batagomba mvuye yera ngo kiki bakajahe bagacahe. Haleluya.
pasite n'imbere y'uko ubanza gusenga agapasite n'ijoro nariyumviriye nabi akabanza guca hejuru muriyo. Haleluya. Ngomba ndabasubize mu Baheburayo, ndavuga gatoya ariko noyivuga ko kuko naronse umwanya wo kuyigaho hano narindi ca gice c'icumi c'Abaheburayo wa murongo wa 19. Nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushika hera cane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira nsha, duciye mu nzira dutoresha iri n'ubugingo, ica mu gihugu ikiza risobanura mu mubiri wiwe, kandi ko dufise umuhereza akomeye aganzurwa rw'Imana. Twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda. Haleluya. Iri jambo rero ngo bene data, yemwe bene data, shengero ry'umwami muri imbere yacu, yemwe bene data, shengero ry'Imana muri ngaho inyuma, twese ko tungana turi bene data. Haleluya. Ngo turi niki? Turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hehe? Mu Bibiliya y'igiswahili ngo gushika patagatifu. Haleluya. Hajya ahantu patagatifu tuwashikanwa niki? Nuko duca muri ya nzira nsha yadutoborera iri n'ubugingo. Jambo nagomba kuvuga ko cyane twokora ni murongo wa 23. Tugumye turi ibyizigiro byacu. Ndikubwiye gute abantu batari bakeyi uno munsi banyiganyiza, ariko twebwe niyo twagumaho. Ukwizera kwacu ndikuzonyiganyiga, kuko wasezeranye ngo ari n'uwo kugira gute, uwasezeranye n'uwo kugira gute, n'uwo kwizerwa. Icya kabiri, kandi twiyumvirane ko, murabyumva, twiyumvirane ko umuntu yiyumvira kuri nde, ku mugenzi we. Turwane ishyaka ry'iki? Abaciye muri iyo nzira turafise devoir Imana iduha, dukwiye kwiyumvirana ko tukagira ishyaka ry'iki, ryo gukundana. Haleluya. Amen. Kuko wasezanye wo kwizerwa, kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwane ishyaka ryo gukundana n'iby'ibikorwa byiza, ibikorwa byiza dukora, twore guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagenda, kuko tubonye wa munsi wegereje turushize kugira ngo dukoranira hamwe. Iyo dukoraniye hamwe tuhakura amahoro, tuhakora umunezero, tuhakura impanuro z'uburyo bwose. Yesu nashimwe ko twamaze guca muri iyo nzira nshasha, ko tuyigenderamwo, ko tuyigumamwo. Ikindi dukwiye gukora, twegereze tujya imbere. Hari bagomba kumirira hahandi batagomba kujya imbere, muri mpwemu yera, mu kurongorwa n'Imana, mu kuba mu mabanga y'imbohero. Tujya imbere, twigirwe imbere, ntitugumirire hano, tujya imbere mu kwizera. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ngo turwane ishyaka ry'iki, ishyaka ry'iki, ryo gukundana. N'iry'ibikorwa bimeze bite? Byiza. Haleluya. Imana nishimwe. Darangije. Abagomba mpwemu yera, muzoca muri iyo nzira. Abagomba umunezero, muzoca muri iyo nzira. Ababizera bigoye, muraca muri iyo nzira. Uyipfukamemo. Yesu nashimwe. Iyo nzira nshasha Imana yaduhaye, muyikomeze muyivuge, abera bayicemwo, tuzohabwa iyisiro kwa data. Yumva n'akandi
yoca mu iyo nzira kaza kagatunganya kakamuvako kaza wari we ngo Imana iraguhaye akaza wari we ngo ibyo usabye Imana bizokubako. Amen. Tuname imbere ya Yesu.